Yes ndasubiye kubaramutsa mwese aho muherereye. Jewe meze neza, no mu muryango wacu ASE TV tumeze neza, ariko kandi ndize namwe ko mumeze neza. Ko bitameze neza ashira amasengesho ku Mana ariyo yaturemye, ariyo mushobora byose. Ni imwe mu nkuru kumbure ndi mu bambere bayiberetse, sinzi ko harahandi raboneka. Ni umurijande umwe mu baririmbyi bakoze igihe kinini entertainment ya 257 ni niyo zimana Salom aka Lolilo Simba Ntare Rugamba Chambara Burundi. Ni Lizo Manizo Foshizo n'ayandi mazina menshi agiye atandukanye. Murabizi mwese yakoze byinshi bigiye bitandukanye, ariko imwe mu nkundire ndabibutse, imwe mu nkuru mu ndwi imwe iheze yari kiramuvugwa ko aho hagiye haboneka n'amaposti y'abantu baposta ngo Lolilo yapfuye yagize iki, ariko ico tuzi cy'ukuri yarashitse mu bitaro ajamwa amaserumu, aho yashoboye kuhamara umunsi umwe asha arataha. Amaze gutaha mu nyuma niho twaronka makuru avuga neza ko yahawe, mu Kirundi kiza bavuga ngo ishano, kwa Kiswahili wanasema amepewa sumu. Lolilo amaze kumenya ko yahawe isumu yahise ava no mu rugo iwiwe acaja kuba ahantu kugira abariho afatira imiti. Yararonse mitende mu minsi y'inyuma, ariko twizera ko uno mwanya yoba amerewe neza bivanye namwe mu makuru twagiye tumubona ko wenyene abicishije ku rubuga rwe rwa WhatsApp. Mbe yagize gute? Muraza gutahura ivyo yashatse kuvuga nkuko nanje nametahuye. Yapostinze cover ya kera y'indirimbo yiswe Simba Imitego, aca yandika ko ati nakushukuru Mungu kunipa afya njema, ni wewe pekee anayeweza kila kitu. Achayerekana emoji zo gushima. Nyuma yaho yabandanyije gupostinga, yakurikije posti ivuga ati eze gukora amajambo ni imyerekano. Achayerekana utuburungu two kubana bivuge ko hari ibindi atavuze. Achayerekana utundi tu emoji ntazi ko ari two kugira nte sinzi uko no dusigura. Aca yandika indome zitatu PBR. Yambaye umwambaro tazi twege nko twe tutarabasirikani ntituzi ngo ni pete nyabake, ariko turibuka ko yari concert. Kuba vyibuka je ndibuka neza ko yari concert ya Pre-Music mu myaka y'inyuma itari mike, hari haje Jagwa mu gihugu cy'u Burundi. Ku bantu tuvyibuka kumwe niho yari yambaye uko muri iyo concert. Yindi post yabandanyije yagize ati yapostinze amafoto harimwe ibendera ry'igihugu n'abakunzi biwe, aho byaboneka ko ahantu yari kararyohera abakunzi abo yiwe cyangwa abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Yanditse ati inchi yangu Burundi, acerekana ibimenyetso bitatu vy'ibendera ry'igihugu. Nimekupigania, nimekutetea, nikakutangaza katika nchi mbalimbali, na mpaka sasa napambana. Malipo acashirako ibimenyetso biri bwo kubaza n'utuburungu tubanda bivuga ko hari ibindi atavuze. Mu Kirundi kizashaze kuvuga ati igihugu canje cy'u Burundi narakugwaniye, ndaguserukira, ndagutangaza mu bihugu bigiye bitandukanye, kugeza nuno mwanya ndacagwana. Inyishu cankwe ivyo mwondiha nivyo yashaze kuvuga. Acarabaza, ariko byose bigaruka muri bya bintu bimaze iminsi bivugwa ko yahawe ishano. Ariko twege nka ASE TV tuvuga ati reka tumane dushime Imana yo yakoze buri kimwe kugira imufashe muri rimvyo w'igihugu, umwana w'igihugu arakira. Ariko kandi tukabemerera yuko tugiye kumurondera kugira tubashe kumenya byinshi kuri we, ndetse aya namwe mu makuru tubategeza kubashikanira cyane benshi mutamenya ibi ariko ramuvugwako. Ariko kandi ku bantu baca biyumvira cyane nkaje cyane yumvira mbega bigiye kubandanya gute. Nkabibutsa yuko mu minsi inyuma hari indirimbo yari kiravugwa n'amakava yaramaze gusohoka y'indirimbo ari kumwe na Alikiba kuva mu gihugu ca Tanzania. Na makuru rusaku jewe makuru rusaku mfise nuko amasana amaze koregwa mu gihugu ca Tanzania. Nimba vy'ukuri ariko vyari biteguwe, bigiye kubandanya gute ko yahuye n'ibibazo, bigiye kubandanya kwa kundi. Ivyo ni bimwe mu bintu tugiye kwiga no kubyo dutuma tumurondera kugira tumenye byinshi kuri we, byinshi kuri vijanye n'ingwara yiwe, byinshi kujanye niyo ndirimbo yiwe, kugira ibintu bibashe kugenda neza. Nta kindi sigaje atari kubashimira mwebwe mwankurikiranye kuva ikiganiro gitangura gushikaho kigaruki. Ariko kandi nkabibuza neza ko ikiganiro nicahera n'ikindi kikaza uciteho, bizoba uriko uradukorera umuti. Mwubahwe cyane bakunzi ba ASE TV. Bye bye, ciao ciao.